ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura kaze muri aya makuru yo kuyumwimana igenekerezo rya 2023 Ndamukiza mwaka wa 2023 aya makuru mugira ngo muyashikirizwe na Celestin Ndacayisaba. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abajejwe umugambi payeje gufasha urwaruka rwose gorora inkwavu gushinga koperative badandarizamwo ivyo urwo rwaruka ruhingura. Umukuru w'igihugu akaba yabivuze kuri wa gatandatu mu gihe yagendera aborozi babiri b'inkwavu kugira ngo arabe ingene bariko bariteza imbere. Ukubaka kaminuza yo mu Kayanza ni imwe mu ntererano z'iyo ntara mu mugambi wa leta wo kugwiza amashure kugira ngo abanyeshure b'igihugu bige neza. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yabivuze kuri wa gatandatu inyuma y'ibikorwa rusangi yakoreye imatongo. Izo nizo ngingo nkuru zigize ya makuru ducishe mu tumira mate hanyuma twinjire mu idonido. Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabahikaze muri aya makuru mu buhinga bw'ivyuma Nadia Nshimirimana niwe ari karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira ku buhinga bwa none nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye kuri uyu wa gatandatu aborozi babiri b'inkwavu Bora nje barikanuye wo mu Ruhagarika commune Buganda intara ya Cibitoke na Jado Uwimana wo muri quartier Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura kugira arabe ingene bariko bariteza imbere. Yaciye asaba umuhuzabikorwa w'umugambi payeje gufasha urwaruka rwose gorora inkwavu kugira rushinge koperative runaronswe ikibanza kinini kizogurishirizwamwo ivy'urwo rwaruka ruhingura. Idonido na mugenzi wacu Aloyize Ndayisaba. Mukiyago uwo mworozi w'Ibuganda yagiranye n'umukuru w'igihugu Bora nje barikanuye yamenyesheje ko yafashe ingingo yo korora inkwavu kugira ngo yitabe akamo umukuru w'igihugu yama yateye urwaruka akaba rero ubu afise inkwavu 110 mu gihe yari yatanguranye inkwavu 60 mu bihumbi 2022 kugira nangure uyu mugambi hariho ihimirizwa mwatanga y'urwaruka kugira ngo biremera akazi bagume bazerinze ngo batega amaboko abandi ariko bakora akazi kabo biteza imbere. Muri iryo himirizwa nyene niho icimviro caje kuko je mu bisanzwe nize santé publique ariko ndabura akazi ndashomera imyaka 4 hama niyo niyumvira ikintu nokora kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango wanje ndetse n'igihugu canje. Ariko imbere yaho gato naragiye kumbuga mu rukanabumenyi kugira ndabe ikintu nokora coneza imbere cunguka ndagira ama recherche sanga ubworozi bw'inkwavu igitungwa cyunguka cyane. Nayo Jado Uwimana aba muri quartier ya Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko korora inkwavu ari umugambi mwiza kuko ngo zifasha mu muryango. Tabihereye kuva mu 2019 kuvuga twatanguranye inkwavu zigera kuri 10 muga izo nkwavu zirarondoka ziragwira ku buryo zigera no ku rwego rungana inkwavu 300. Ubu muga mutugendera muhasanze inkwavu 100 kubera byaratugoye ifunguro ryazo nyene twazikurikirana bicabira tugora gukora santororera mu gisagara ca Bujumbura yahangiro ko hari gushikana inkwavu 10-15 ku buryo babantu bose baturondera ko inyama z'inkwavu tubakwiragiza bitatugoye. Urukwavu mu mateka yago narubonye mu nago ruransahiriza ku buryo nanje ari iterambere ntanga mu muryango. Kubijanye n'abavuga ko babura isoko y'inyama z'inkwavu umuhuza bikorwa mu kigo payeje Desire Manirakiza avuga ko muri Parade Zare i Bujumbura hagiye gusubirwamwo kugira ngo haboneke ikibanza kizocururizwamwo ibihingurwa no gwaruka. N'ucubahiro umujene gihe tuvuganye inaciye ntahura yuko ari mu bantu ba mbere batahuye umugambi kuko
kuko yatubwiye yuko yatanguje inkwavu 10 ubu nyuma y'amezi 6 akaba igihe cyose ashobora kugurisha ibiro amajana 3 kimwe kigurwa 12 isigura ko mu mezi 6 afise imiliyoni 3,600 bikamuha amafaranga angana ku bihumbi amajana 6 kwezi urumva ayo mafaranga simake abanashaka ndababwire yuko turiko turategura ahantu tuzokurishiriza ivyahinguwe gusa no gwaruka bwo nyene ruri muri no kaje ya payeje ajya kuri Palais des Arts akaba turiko turashaka kwasubiramo kugira ngo ya Palais des Arts ishobore gufasha mu kugira supermarché y'amaproduit y'abajene. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mu mpanuro yatanze yateye intege ugo gwaruka aca rusaba mbere gushinga koperative y'aborozi b'inkwavu aca saba n'umuhuza bikorwa mu kigo payeje kubakurikirana. Murakwiye amwebwe nka payeje ko mumenya ugwaruka bose bikogorora inkwavu aca bagira koperative aho bazokora bagurishirize ibintu vyabo ashaka kuvuga muti iki ni gisata c'ivyororwa inyama amagi amata urumva ikikomera ko abantu benshi banka gukora uko batabona isoko bagiye hamwe bakagira ingufu byogenda neza cyane mwisanze mukabarondera hagati mu gihugu aha abo mu gisagara bo ngaha korera ngaha muri za Mugongomanga za Mukike ha muri Bujumbura rirara ngaha gufi za Mubimbi Bubanza ibintu byoroshye cyane ariko mugume mwimvira ibiruta hajya ne hatari kuri parendeza yumvire yuko hazoba ahantu hangana hirya soko ya Kamenge yose ugasanga rimwo ibintu by'ugwaro n'ahandi je ndabona yuko Imana iriko yahezagira Burundi kandi tubandanya dukora kandi tuzobana dutera imbere. Mwomenya rero ko umukuru w'igihugu yaciye no muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza aho yagendeye aharimwe umuceri wa koperative Kazoza Keza mu iterambere akaba yiboneye ingene bariko barawupompa kugira abagwanye ubukoko bwawuteye. Tukaba tugushimiye Aloyize Ndayisaba iciyumviro cyo kubaka kaminuza yo mu Kayanza ngo cabonetse kugira intara ya Kayanza iterere mu mugambi wa leta wo kugwiza amashure kugira abanyeshure bige neza vyavuzwe n'umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Geraze Ndabirabe kuri uyu wa gatandatu hari nyuma y'ibikorwa rusangi yakoreye imatongo aho iyo kaminuza izubakwa. Buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo nawe yavuniye akagohe ugwaruka ruhegereye ngo ruhasaba akazi narijya ibikorwa bikiriho. Ni inkuru ya David Irakoze. Ivyo bikorwa by'iterambere rusange byabereye muri komine Matongo y'intara ya Kayanza byari ivyo kwegeranya amatafari azokoreshwa mu kubaka ishure kaminuza y'ubuhinga ryo muri iyo ntara. Umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Geraze Ndabirabe yari yifadikanije n'abene gihugu b'imatongo muri ivyo bikorwa ari nahasanzwe avuka akaba yavuze ko iyo kaminuza igira yubakwe mu ntumbero yo kunganira leta mu mugambi wayo wo kugwiza amashure. Mu ndero abana basigari benshi ariko amashure akaba make. Nejo barabavuga bati igihugu kirari ingene cyo kubaka amashure menshi baronde n'ibikoresho byinshi bigezeho na cyane amashure y'ubuhinga umengo ye babivuga babanje kubaza ngibi aha hazubakwa kugira ngo twishure ico kibazo leta ifise dushobore kunganira leta. Buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo akaba yahamagariye ugwaruka ruhegereye kwasaba akazi kugira baronke imitahe yo kwiteza imbere. Ndabona abajene ngaha akazi kariho nubejo kuambera zinduki ubumwe amatafari 1000 utahana 1010 amafaranga ariho akazi twagatanze kuambere muzinduki ari abahinga babereka neza ingene babumba itafari utaje ubumwe amatafari 1000 inzingo y'ihumbi 10 cyaguheza ubumwe imisi 5 ubumwe 1000 50 zobironse wa mugambe w'inkwavu nuzobe kwa aha rero tukabanyisha yuko ruko turakorera ku ntumbero yanyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku mbono yiwe yuko mu mwaka w'2040 Uburundi koko tuba ari igihugu kuko kirimo kiratera imbere hanyuma mu mwaka w'2060 kiba ari igihugu cyarurangirana. Umukuru w'inama nshinga mateka Daniel Geraze Ndabirabe akaba yasozereye avuga ko bagiye gushiraho n'iyindi migambi y'iterambere muri iyo ntara. Nkuko dusanzwe abanyakayanza dusanzwe tubikora tuzoshiraho imigambi ikomeye kugira ngo koko ya ntara ya Butanyerera irimo 3 izoba intara komeye. Mukamenya ko ivyo bikorwa byari byitabwe n'abarongoye abandi muri iyo ntara abashinga amateka hamwe n'izindi mvukira zirangura imirimo ahandi.
idayimoni itera ubunebwe dusenge tuyirukane dukore ndakeneye ko mu Burundi bwose ata murundi numwe yobura kanashobora gushora n'icabwenge ndababwira shora ubwo bwenge bwanyu reka nabwo n'igicuruzwa nimugire koperative imwe muzobona ikintu kimwe mwe bidatevye abantu bagiye hamwe itunga ni kashi umwe abafise ibyo adandaza uradadaza ibi nawe ibi mukeye kabiri mugabura musanga umwe wese acagura umuduga ariko amahera mwamwe yafise nayo mwaza ko amahera arayi nayo gushishikarira magi imana ngaha kwisi nico ituma rero twese twakwa twitwararika gukora. Intererano y'abasirikare b'u Burundi mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ngirashimishije kuko amahoro n'umutekano vyifashe neza mu bumanuko bw'intara ya Kivu aho abasirikare b'u Burundi bari. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Anetribere Mutabazi mu gihe yariko ashikiriza ku uyu wa gatatu ivyaranguwe muri ubwo bushikiranganje mu gice ca gatatu c'umwaka wa 2022 ushira 2023 nayo kubijanye n'igitigiri c'abasirikare baja mu mirimo yose ya gisirikare ngo bijanye n'imiteguro hamwe n'ubuhinga gisirikare kiba gifise kurikira Anetribere Mutabazi. Ico nobamenyesha nuko ibijanye n'igitigiri c'abasirikare baja mu mirimo yose ya gisirikare haba mu gihugu hagati canke haba mu bihugu vyo hanze aho igisirikare kiba gihamagariwe kuja kugarukana amahoro n'umutekano bijanye n'ubuhinga hamwe n'imyiteguro igisirikare kiba gifise. Rero kubijanye ibitigiri bitegerezwa kuba bihari ku rwego rw'u Burundi birakwiye nta ngorane zihari navuze ko biri mu bijanye n'ubuhinga iyo abarongoye urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi babonye ko bikenewe barashobora kongereza ibitigiri canke bakanabigabanya. Kubijanye naho n'intererano y'abasirikare b'u Burundi mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu gihanira intwaro rusange ya Kongo novuga yuko intererano yabo ishimishije cyane gose kuko nyiramurumva akarere gisirikare cy'u Burundi kijejwe gucungira amahoro n'umutekano ko mu manuko bw'intara ya Kivu ko amahoro n'umutekano byifashe neza kandi n'abene gihugu babanye neza n'abasirikare bacu mbere hamwe tukaba tumaze no kubona abasirikare bitabira n'ibikorwa rusange by'iterambere hamwe n'abene gihugu bo muri ico gihugu ca Kongo mbere kandi abasirikare b'igihugu cacu bakaba ubu bariko banafasha mbere n'ibijanye no gucungera amahoro n'umutekano aho imigwi yari itaje ibigwanisho cyane mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru iyo migwi yavuye aho yari sanzwe iri. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaha abahoze ku rugamba akaba kandi yamenyesheje ko ibitingi 394 hamwe n'ubumwanya butemewe n'amategeko bugera ku bihumbi 320 vyafashwe birashikirizwa ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR akavuga ko bariko barategura inyandiko zijanye n'ubuhinga bwo kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta subire mukurikire Anetribere Mutabazi. Mu ntumbero yo kurwanya urudandazwa ruciye mu binywabi cane mu kiyaga ca Tanganyika ibitenye 394 hamwe n'ubumwanya butemewe n'amategeko ibihumbi 320 vyarafashwe birashikirizwa ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR. Muri kino gihe turiko turategura inyandiko zijanye n'ubuhinga bwo kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Mbere inama yo gutanguza ibikorwa byo gutegura izo nyandiko ikaba iriko irategurwa. Mu gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ewe Burundi urambaye twarabandanije gukorera no gukurikirana amapepiniere hamwe n'ibiti bimaze guterwa mu turere twose twa gisirikare. Imivyaro ibihumbi 514 n'amajana 507 y'ibiti bitandukanye harimwo n'imivyaro y'ibiti vy'ivyamwa vyaratewe mu turere dutandukanye. Kubijanye no gutsimbataza ubushobozi bw'ubushikiranganje n'uburugwego bwo kwivuna abansi mu kurangura imigambi n'ibindi bikorwa
twashize ingufu ahanini ku bijanye no kurondera ibikoresho vya kijambere, kubandanya kubaka no gusubiramwo inyubakwa, eka no gukarihiriza ubwenge abasirikare mu buhinga butandukanye. Muri iyo ntumbero twarabandanije kurondera ibikoresho kugira dushikane amazi meza mu nyubakwa z'ikambi icungera ibiyaga hamwe n'iz'ishure ryigisha abasirikare ibyo gukorera mu biyaga, eka mbere n'imiringoti yaramaze gushirwamo. Chuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura nino ngaciye turangiriza amakuru twabateguriye, nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha kanya mukayatega amatwi, nkakengurukira Nadia Nshimirimana mu buhinga bw'ivyuma tumye amajwi n'amasanamu bibashikira, nkakengurukira uruganda rw'abamesha makuru rwayarondeye. Sirisinde cisabane bashikirije ndabasezeye mu bande yamuhimbarwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura.